bakunzi ba Samuel TV ni Wondi kuri micro inyuma ya kamera ntavuga mu izina bon turagarutse tubaramutsa kandi umunsi rero nta musubire mfite cyangwa iki twaramutse tugendera ahantu muri famille yahuye n'ikibazo cyo gusohorwa mu nzu biri mu mburano ni ibintu byaciye mu mburano umuntu nawe barasohorwa mu nzu ariko ngo urubanza nturahera ariko baho baritwa hanze nk'uko muhabona nicaye inyuma ntibagira aho barara mu ihema ni ukuvuga ngo n'imvura iguye ibanyagirira aha kandi murabona iminsi tugeze mu minsi y'imvura rero nk'abakobwa bakora ku ma TV online bariyumvira ico kintu twaracyumvise mu minsi mike twaracyumvise twaragerageje kukiganirako tugifatira hamwe turaciga ko bwira tuje kubagendera komisa tubarabe tubashike kuko umuntu ari mu ngorane birasaba ko aronka abantu bamuhumuritse kugira abone kwihangana rero muri duke dufise twarahageze turabahumuriza twongera dusaba umwe wese uko ashoboye nta utanyagirwa turi munsi y'ijuru kandi ntawo ingorane zitagwaho yogira icyo afashije agafasha umuryango murabona harimo n'abana batoya umuryango urimo n'abana bato bose bakarara hamwe hanze indwara imbeho n'ibindi murumva yuko bitaboroheye rero twagira dusabe umwe wese uko ashoboye ku mutima afise yuko yogira icyo atereye agafasha uyu muryango haba mu buryo bucanke ubundi murakoze mubane natwe ngira ngo baraza kutuganira byinshi ngene byagenze kugera iyi saha. tumaze kuhabwa igihe kitari gito uwo mwene wacu arazana umugore maze kuzana umugore tubanaho tubana ngaho mugabo mu gutegura iyi parcelle twari twarayiteguye neza ku buryo inzu z'ubwa mbere twazubatse mu gice dusigaze ikindi gice kizoyubakamwe iyindi nzu dufashanije ubundi akaba mu gice kimwe undi mu kindi mugabo rero urupfu rucarushika tutarashika kuri duhangira hakiri ya nzu imwe twubaka bimaze gushika ibyo uwo mwene wacu yitavye Imana uwo muramwanje wewe ubwo tumufuvye we yaciye agenda iwabo maze kuja iwabo yagiye afise inda hanyuma iyo mbanyiri arayibaruka yibarutse twe turamusangira hariya iwabo kubera twavuga tuti ayo maraso n'ayiwacu hasize igihe gito rero acagenda ku mugabo maze kugenda kurongorwa ubu unya afise abana ni batatu bari bane ngo hitavye Imana umwe muri abo yibarukiye ku wundi inyuma yaho umwana jewe renshi ngo ndamukurikiranira kwa Inakuru aho yamusize umwana ndamukurikirana arisununura arakura nguma nkurikirana gushika ashikana mu myaka 7 maze gushikana imyaka 7 papa wacu kuko arahari asavuga ati no reka dushikeyo kugira ngo uwo mwana dusabe yuko yoza mu muryango umwana kurire mu muryango wase mutambara bitegura baraduga tumaze gushikayo uwo mwana turamusaba tamara avuga ijambo yuko umwana bikenewe ko aza mu muryango wase mugabo bakaguma badukubita amakorosi nyene ngo rindira hari ububuze aho tukasubira inyuma turongera turasubirayo ijambo rikavugwa
reka turashira n'impuzu umutamakazi yari amufise kugira tumuryohere mugabo uwo mwana baramutwima bamaze kumutwima uko niko imyaka yateye iba myinshi ubu bunye novuga ko ari hagati ya 17 na 15 gato niho twaza tubona rero ubu yitwa Muramwanze amburanya muri sentare aha ku mutumba baratwumvirije bamaze kutwumviriza baravuga tuti aha hantu uwo mwana n'uyu onye se wabo nkuko bari abavukana bari basangi niko bitegezwa kugenda mu gice umwana n'igice se wabo ibyo ubonye ntiyabyumva asharungu agenda muri sentare y'intango burana tumaze kuburana uko barutunganije numva sivyo jewe nunguruje naho nyene baragira bararuca mugabo numva harimo guhengama nyene kuko nta bintu by'iteka byarimwo kwari gukoresha ingufu none sentare niyo yarashikirije abo bantu kugira utusohoka niyo yaje no kusohora abo bantu bo muri sentare ya Mukingo nibo babazanye wowe wunguruje ubu ubu rero iyo urubanza rwose niyo narushimye umva baje gushira mu ngiro baje gushira mu ngiro so warushiriye oya ruri mu bushikiranganji bw'ubutungane abo bashyize mu ngiro nabo sentare y'intango ya Mutimbo muri mu bushikiranganji bw'ubutungane hari icyo baje kuvuga cyangwa yateze iki usaba iki urujya ko kugira wandikisha muri iyo heti icyo nsaba mu bisanzwe icyo gihe bimaze kuba naragiye gutabaza ndatelefona abantu benshi ndababwira ko jewe nagize ingorane abona atabaje bose bo mu butungane bambwira ko bari gukorera ruguru hanyuma inyuma yaho naciye ntekereza mugabo ndasubira hariya abo narondera bose ntabona naronka n'ubu rero ndaho gusa urubanza ruri hariya hanyuma icyo nsaba nikijya nyine nanditse nsaba ego nuko bo nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane ari we muvyeyi w'abarundi yomfasha n'ukuri kuko je ndiko ndangazwa mu byanje inzu nije nubatse n'uwo mwene washidukira abasore umugambi twari twarihaye kwari kugira ngo twitunganirize ingene tuzoba na parcela uyiravye neza urabona ko igabuye habiri inzu ziri mu ruhande hakaba n'ahandi hagaragara ngaho aho rero kubera yitavye Imana ntego twubaka inzu zibiri niho hagumye umuhano umwe none tugerageje kuraba ahantu muri twavuga ko hadasangiye n'ikibanza mutabaratwe twabasohoyemo oya aha naho dusabye indaro aho onye hagaragara uretse amahera yo kubaka inzu ushobora kubakaho nta kibazo canke naho nange bakwirukanye ivyo hose badusohoye hose umva ubunyasi nta burenganzira nawe mufise bwo kuhagira hose bane iyo aje kuba afise uburenganzira iryo hema ari kurishira indani oya nico nako ndabaza yuko yona hubaka n'inzu basi nico enzi ko bamusohoye mu nzu yo hose naho hose hari corruption yose bakwase byose basi cyangwa ico bita urukomba mana yego turashobora kubaha inimero ya telefone 68 548 642 canke 71 513 disubiremo neza muri iyo nzu imwe mwamunzi imwe kubera tutari twubakiye mwamunzi imwe urahabona hagiye bahagaze urahabona indani mugona zenda ni nakabaza kuko naje bari ko barasohora ibintu nakwidandariza nta muntu n'umwe atazi ko ndandaza kuko hari ahantu nahora nibikira amahera ndashira ku mwibutura nkasira hejuru ico gihe badusohorera ibintu bariko barabitwara je ni kuri barantwaye amahera yanje yo mutaye kugera uno munsi ndicaye uko nyene nta n'ikintu mfise cyo kwifashisha kuko no kwifashisha barayatwaye casanga igitenge canje nahora nambara bafata bahurutura inyomba ari byo batekeramo ntumbaje nasanze cyatabuje umupira wanje baramora nukuri aho hose naje nogira ikintu mumfasize yego
ivyononekaye mu bisanzwe ni byinshi kuko hariho amarori yahora yambara y'amaso yaramenetse araho. Ibyo byose ni ukuri hapfuye byinshi. Yego.